kuba nagarutse ku masengesho yo ku Karago nari nahuye n'ikigeragezo cyari cyansibije. Ndasaba mumfashe Imana impindurire ibikorwa kugira ngo nze ndaba mu ngoro y'Imana. Kuko icyo kiranzitaza gose. Sawa. Imana iraguha akazi mu mezi make cyane wipfuza. Imana ishimwe. Amen. Ndashimye muri aya matora yabaye ku wa mbere y'abakuru b'imitumba. Waratowe? Yego muri batanzimo. Sawa. Ni wari waje kumbwira ngo ndagusengere se ubona bitaciyemo. Dukomera amashyi Yesu. Amen. Nagomba gushima Imana kuva isomene yose yo hirya yaheze ndwaye muri estoma no mu mugongo. Hanyuma kwa Mungu campezagiza amavuta pasiteri yarayahezagiye canza ndayasigaho mbabara. Ubu rero ndakomeye kuva ku wa mbere. Amen. Turarangije gushaka. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Jewe numvise ubutumwa bwanyu kuri radio. Nkaba ndabwira Imana ati Mana none hajya hantu nzashikana gute. Aca haza murakazanja mbwira ngo hajya hantu hari Imana. Naca mvuga ati Mana niba hari Imana wonyine uzanye ikimenyetso. Hari ijambo ry'Imana ryacenga hasivuga ku nzozi. Hama ca ndota mbona abantu batatu bariko barakumisa ngaha. Ndashima Imana ejo twari muri serire cyane ndumurongoza cyavuga ati abantu bafite ingabire z'inzozi ndabugururiye imiryango Imana ibagirire neza baraca bavuga ati mu mama naze tumusengera baca baransengera ati ubu rero inzozi zawe zigiye kugaragara zivugire ku mugaragaro hama nayo cyavuga ati hari Imana n'inzozi ngatinya ku bantu kuko bwo hejuru bikananira uko ndabashikiye ati mu nsengero Imana ishoboze nkore mu bwo ndabashimiye cyane kuba muri itara ryacu ushishikare kutugirira neza mu mitima yacu n'imiturugishije basengera Imana izobagirira neza. Amen. Bagate ngashima Imana aho yankuye mu kwezi kwa kabiri nari nje ngaha mu bitaro kuri presereta ngwaye igihute mu bwonko hanyuma barankorera operation hanyuma indwi zibiri nza muri reanimation. Ndashima Imana kuba yarankuyeyo n'ubu amashira yariko yarahera kare yaho aratari meshe ubu rero ngo atadukeye ndizana n'uko tugiye guhera. Amen. Asante.